ariko nyakigobogobo nyene ubwenge bwawe nimba bwikoma na yibaje ko nasiramuye apana kwanika nyene unone Chetwa kwanza icha kwanza jewe sinakuitavye wewe nitavye ukugira ndihe bugimbwa ngwiva kagimbwa rikoroka rihiye muvuze ucuhora re utamuvuze umviriza kiri no kweza bagezeko wowe nta guzofuna kumera nka jisya niwe ushaka guhitinga mu bumaraya ushaka kutava kuzimbwa kwamamaza ubumaraya kandi rero urabona ubu bukobwa bubesha abahungu benshi ntibuzi gukoresha neza ubumaraya bwawe wabibonye urabona ubu waje kundondera ubona ko ndi nta n'igisuko gafise waje kundondera tutaratangura ikiganiro anilipela zangu ndi amahera yiwanje amahera yiwanje hari abantu baza kwibaza ngo nzoba ndikoneshuza amahera y'ibindi nabanza amahera yiwanje amahera yiki braza amahera yiwanje bina biratona bizaniye ubusa kugira ntubone yuko amahera yiwanje birativya ibi wewe amahera uravye nabi ndakuvutura jewe namuhaye amahera twinjire mu kiganiro neza dutahura nije neza umugore we yagiye hanze mu nyuma araza kunsaba amafaranga ambwira atakeneye amafaranga 30,000 agaburira umuryango yarinze ambwira ati nukuri shasha basi ndakwingiye siko tuvugane neza ati ntibanseramuye niko yanyibwiriye arananyereka ati ntibanseramuye ati rero nimba wiruka nimba utiruka nabanze gusama amahera yiwanje ivyo turabiya hama umugore wacaza ngo ari fyoto ngo ndiko ndamutwara umugabo ajyari n'umugabo ngaho ajya wari wibonyere nda n'indesho kuri shasha jeni nyene nambure nawe wambure kandi yakugishije n'inama agacavuga ngo namaze kuriha gutashobora ubwo se bwabwa gutashobora kuriha shambre tutabivuga kubera ko ari sabukuru ryawe cyake kubera ko ishavu yarigizwe gukora mwagiritse byose ni shavu kubera yaravye ati none nkuyu unye ati ibintu byose kwari twagiranya kirabivuga kuri kamera jewe ubuntu bw'ubu ubuntu nimuzose kumamagarira umuntu nkujya bivuze gukoresha umwanya ivyo wavuze byose imbere yiwe ari ukuri kuzuye hewa amataka tangana niyota hamwe hajya yaravye acumva ati shasha tugiye kubonana nubwo bangira ngo yajara kubita pomaje uko ahubwo naravye nabi nzomuvutura ni mama kumahera yiwanje ni mama tanilipa kula kulipa blaza just nigeze ndamurerera ibyana vyiyo nuko razondi kandi nubundi ndamukeneye anyishure agaruka kandi anyishure kuko ubwa kabiri wazojya nikidaje kandi mwihenze mugakata amajambo ndiko ndavuga Ngiye kubona mutanyese bakunzi ba Akamo TV uno musire ku yandi mahiko dasanzwe gukorana naba kogana n'imisore yacu nabo sabandi nikoresha umwanya w'umubonye nga hamwe na Shasha la Reine uno musire rero ino nkumi n'imisore rero batugiye ibintu Shasha aravuga yuko koresha umwanya yamusabye koresha umwanya nawe ati ahi bambewe ivyo bintu je no musaba bigenze gute uno musitwahisemo kubahuza ari babiri kugira ngo dukomeze kuronka umuco kuri abo bantu babiri ese bimeze gute hamwe n'ivyo rero turabakira mbwa Akamo TV koresha umwanya na Shasha la Reine karibu cyane natwe turakwakiriye muri kino kiganiro umeze neza cyane nawewe yego koresha umwanya salam isafi wiyumva gute va muri yo telefone kuko si iPhone blaze ora musikoresha umwanya uri kumwe n'icuki ruhande yawe uyumva gute ndi kumwe n'icuki Shasha la Reine kunda umva kumbuye kuntereta ndabivyo bintu bavuga cyangwa kumbuye kumbwira ko nkunda cyasanga kumbuye kumva ngo kumubwira ko mukunda tutaratangura ikiganiro anilipela zangu ndi amahera yiwanje amahera yiwanje hari abantu baza kwibaza ngo nzoba ndikoneshuza amahera y'ibindi nabanza amahera yiwanje amahera yiki braza amahera yiwanje bina biratona bizaniye ubusa kugira ntubone yuko amahera yiwanje birativya ibi wewe amahera uravye nabi ndakuvutura jewe namuhaye amahera twinjire mu kiganiro neza dutahura nije neza umugore we yagiye hanze mu nyuma araza kunsaba amafaranga ambwira atakeneye amafaranga 30,000 agaburira umuryango wabana biwe ngo bagira baburare cyanda kurayo mbu umukobwa wibanga ndamuha sinamenya ko ndiko mvomera ha blaza amahera yiwanje kandi sindiko ndanika ibi ndabona nza kubibakiri kare wewe mpayo mahera
batureke blague none biri apana blague je sindi muri kiganiro cyatanguye canke cyatanguye ni lipe hela zangu twatahuye iganiro raza twatanguye ikiganiro ni lipe hela zangu jewe ndiko nishuza 30,000 kuri kuresha umwanya 30,000 nahaye wewe Jari nyene itariki turasoma muri telefone blast je sinzi nani gusiprima ama message banzu mama nanje ico nico yemye gayemye nico nkeneye mama hera kwanza oya mama oya shaureka tutaregenda kure wewe mama hera na mama hera jere ni bajya bana ziga nzingo ziwawe wazivye kuganda dire je na ruzingo navyaye we wavyaye kinone je na zingo navyaye je navyaye kandi ngaho umuntu araja nganguri n'umugabo nyakukora mizuru ariko none kubera iki mwampamagaye basi mu bintu nk'ibi kandi ntuzose kumamagara abantu nk'aba kuko nibo bariko baradutera imigera okay rero guteye umugera shasha sinico none rabinyene kanga we nawe uteye umugera nimba ari njyabiroka we nawe uteye umugera izuru ntuzenya nizosi biranga okay nawe uteye umugera ariko ubushize wavuze ngo yaragusavye uramwima ndamwima none kuko nk'ubiyo nari kumwana ubone ko nanjye yaguteye umugera kandi utamuhaye byagenze jewe nk'ubiyo nari kumuho byari kuyangana kuko yari nzambwira ati nukuri shasha basi ndakwingiye siko tuvugane neza ati ntibanseramuye okay niko yanyibwiriye arananyereka ati ntibanseramuye ati rero nimba wiruka nimba utiruka nabanze gusama amahera yiwanje hama ivyo turabiya hama umugore wacaza ngo ari fyoto ngo ndiko ndamutwara umugabo ajyari n'umugabo ngaho oye ajya wari wibonyere nda n'indesho kuri shasha jeni nyene nambure nawe wambure kandi yakugishije n'inama agacavuga ngo namaze kuriha shambre ngo namaze kuriha shambre ubwo se bwabwa gutashobora kuriha shambre tutabivuganye aho rero agaca nakwereka ati jewe ni sisiramu ego ati turikingira ati kumva zuko idaseramuye turikingira mama hera yiwanje ego mama hera yiwanje ana sidareba si yari kunja no muri ya hoteli nyene y'icubahiro none kuri bavuze kuri Shaka mahera ushaka shaka mahera cyambere na mbere ivyo bintu uri kurenza ko shaka amahera kugira utahure imva ni kinone hari kindi kibazo gihari ngaho mama hera rero iwanje hajya yankopesheje gogo icyambere na mbere yahatoye kuyemera umviriza akoresha umwanya uyemera sigisaboni nusubire kunkora ndakuvuturavye nabi sigisaboni itegeko kuyama kukuribuka umunsi uza kuntora ni kuri kagundu uri kiwaho nkora kamoto ngaho witonda mu mahera yiwanje urayemeraho kaciza kuvuga ngo shasha ngo areka bitari ivyo yari yo kugura ibiki gutunga umuryango wawe mama kandi cyo bajya abana wabavye ugenda bakurere 30,000 yo gutunga umuryango none kutari kuravyemera abana banje nimba batunzwe na 30,000 none kutari kuravyemera nimba abana bimbeba none wajya nguri n'abana ndi nabaki hajya cyangwa mu baganguri n'abana nendi nabaki wewe hajya waragize mariage ariko urabe abantu bakwankisha banyanka umviriza nzokundwa n'Imana naho abantu bose bonyanka Imana inkunda wowe kubwawe wabonye ko abantu bonyanka ko waje kuntereta narikize ndagutereta nanyanyakanyakanya ibi biratuna byose kubwika oya basi rero biranagukubita biratuna byose kubera reka dufate ko nagutereta ibi biratuna sawa uzina kuronderera uzina gushaka nyine si bwa busambanyi waje oya nimba yemeza ngo namuterese erega ahari umwenge hose haca nta gatetwe kute kandi rero aho yanagiye n'ubwenge buke akaza kunteta zikafise umugore uyo ntahamubona cyane ari no gukubita akazambwira ngo sheri ngurumva mwarabunye ko tujambo twa sheri bro jewe sindiko ndateretwa n'abana bo ngaha mu Burundi kuko nta rukundo mufisi uko utetwa n'abahe bafite urukundo hewe upuvigenze gahoro muri Kenya ni agenzi gateretwa na genzi bamwe bakora manifestation koresha umwanya byagenze gute kugira ngo umve ko uja gutereta umukobwa imagine sasa re anasize n'umugore mu nzu sibwo bwabo bwanyene gute ushobora kuja gutereta undi mudemo kandi no saha n'umugabo w'imbwa rero uvuze ngo nibwo bwabo n'imbwa bubwa ntacyo yibariye abasha kuzikura ntabwo ari wabivuze ni muri ko mudukurikirana ko wumva jewe murabona ko nihoreye wanuma watetwa ukimariye igihugu urabona ko nyene jisi yagiye ngaho jisi yasiwe muri kumwe na Lahene akarore gatangiye kuri jo abamaraya mwese mumeze cyo kimwe kuri 11 ndo mwangaje zanyu ni zimwe ibaza umukobwa aravuze umuhungu arahose abamaraya nyene bameze ya numa ya
ingene bameze nuvuga nimubibona shasha umuntu maraya gogo anikome mu maraya anikoma zije anikoma zije kama vile ulikuwa maziona mama wako blaza oya bamaraya waje kundondera ari waborewe wabore kazi mavye jina naborewe mama nipe akilo kazi manani ndaya nabaye wawe nilipe sasa nataka ngapi nariko ndakuvya twavuganya ngaho ijoro ryose ndakurerere nziga nzana zawe zinzoya uya none kwarukunde canke kwaruku erega kuko Jesse nakubereye indaya maraya ntusubire ku abo reka wari kurakubita reka kukubita ndabufitiye ubuhamya kubera nturande ahubwo birarabaye ngombwa ndakuvutura nyene babibone Jesse naje kwasamana nani urabona abana awegogo uyu bajaki bo mu Rwanda sasa rero bo ageze mu Rwanda turi ngaha mu Burundi abandi cyo kimuna n'abantu ageze mu Rwanda tugeze ngaha mu turi kiri mu Burundi sibwo bwa buraya nyene gute blaza ntacuba muri suzuguza ngo hama ngo mushaka kumenyekana ndahoze mukitereta abana b'igihugu bademire j'imagine bademire boboni kare none shasha ndashaka kumenya shasha ndakeneye kumenya uno munsi uri hano wishuza amafaranga yawe cyangwa uri yishuza amafaranga ya nkopeje canke tetwa kwanza icya kwanza jewe sinakwitavye wewe nitavye ukugira ndihe bugimbwa ngwiva kagimbwa rikoroka rihiye siko namwitavye kandi urayiteze nagira ngo uravye nabira kuvutura re kugira uyame neza no musi gure nakoresha umwanya rero urumva ukimbwira yuko tuza kubonana nta stati wabonye nashize ko ati turi ready utama enda byose ndabivuga iganezi ndarakangera no kuri honze ngurumva ngo ngiye kuraba umujama ngo ampe kabri ya charger nagutuye kuri honze kumbe yagutuye kuri honze agukuye heshasha mbe hariya ndavuge kuri ni weva apara Messi Jenny ho numvi abana byose nyene rero nimara abonye ko je namwimye yavuze yuko wamutwaye kuri ni weva wait gato wamutwaye haruguru ya ni weva hasa nabi ramutwara abandi weva wait gato umviriza basi yabonye ko je namwimye acaza gutereta umugenzi wanje urumva ewe twebwe blaza nituge vyifishije oya we none muvuge mvuha none yisi media sivyo gogo muzomurondera nawe muvuge jewe sinaje kumwamamaza ariko kumwamamaza wa mukobwa yaguma avuga wa umucagano yari kucisha no hino mungu mama hera iwanje Kelina gwa muri yakurisha tetwa Keri n'umukuru wa mukobwa rero tugwanye bisaka kandi utamuvuze ucuhora rero utamuvuze Keri n'ukwezi bagezeko wowe nta kumera nka Jisia niwe ushaka guhitinga mu bumaraya ushaka kutagwa kuzimbwa kwamamaza ubumaraya kandi rero urabona ubu bukobwa bubesha abahungu benshi ntibuzi gukoresha neza ubumaraya bwa urabona ubu waje kundondera ubona ko ndi nta n'igisuko gafise waje kundondera ubona ko ndi ndani mviriza kwanza waje kundondera akamaraya nta gisuko gafise waje kundondera ubona ko ndi ndani kambaye kawangara nka gahini wowe nta mpeta nta saha wowe none ubu bumaraya ntubona ko rubwa desi muri muranyumvira kwe wowe watwemereye ko wamuronde kukarondera ni kimwe rega muta intare ntirari inzara intare ntirari inzara ikintu cyose kirondera kubera ubona yuko kikuviramwe akamaro waje oya hari ibintu umviriza hajyanye wahuni n'amajivu tunayakula wahavukaza n'imigera Asia ubu rero sikia sasa naniye monyakujera atakujua blaza nibona tasaha nambaye nibona pesa kintu kimwe nambaye monyakujera atakujua na monyana kujua hata kujari unasikia nibona katasaka wewe waje washushe sana amafaranga yo konona ntayo dufise ariko imigambi tuba tuyafise koresha umwanya ngaho cyanguye mu matwi umvise neza yavuze yuko wamusavye yuko mwokwikingira kubera yuko usanzwe agwa kavuge neza akongwaye oya mu matege mu bisanzwe umuntu agwaye umugera sivyo aronse umuntu atagwaye umugera aba ariko aragabanya amavirisi kumugera wa sida ni virisi oya niko bisa nase kwikingira yagomba nyene kuyinsangiza tugiye yuko wamusavye ko mwokwikingira kubera yuko ngo udasiramuye nene koresha umwanya ko nasiramuye apana kwanika nyene unone
Iyo image ariko aragera bindamuvuga no koresha umwanya icyayi nako yumvise braza ndakubyura ibintu nacyo yumvise nabyo yumvise nani ndanarisubiramwo imitaniki ubu nyine municaranye amatwi yawe ari he aranaduga icurazi paka yambaye yo imboga mbi niziva mw'isafuriya amasha n'ukuri kw'Imana Plaza sikia kwanza nari gukura nawe ugakora oya nari gukura nawe ugakura siko bwabutanero mani ndi mu kazi nimba we bataguhembye je ndi mu kazi kwakwanya abanyihembere koresha nyene bivuze byasegeye ko wasisiramu nyene narike kubivuga buke tubwire nivyo canke sivyo wavukira he aho hose wovukira menya neza ukazima jewe umuntu mana peut-être yo skese kwere yana shaka umvuze uko yamenya agafaransa ndumva umengo n'ingorane zigiye kugwira peut-être uri kuranyu wamponye nyene navuze ivyo muri ko muravuga nta soni ndagasubiremwo reka ndakurabira nyene koresha umwanya turashaka kumenya ayo makuru shasha avuze arizewe canke n'urusaku ayo makuru shasha tubwiye arizewe canke n'urusaku nyene twe tubwiye none ko umugore wiwe nagiye numva mbwira nimba ari we shasha Mba gogo umugore we nagiye numva mbwira ngo none gashasha ngo umugabo wanje ngo ni nk'ukuntu ngo ibintu muri ko murandikiranira namubwiye ni we yaje kundondera sije naje kumurondera uri kuranyumva ikindi naco namubwiye ati uryanye se umugabo kuko yaba ari umugabo ntabwo yari kwiyumvira kugusiga akaza kundondera je yabonye yuko mfise ikintu kizima blaza ndiyambikana ndigaburira ndi buri kimwe cyose ndisukisha na meruka gusukurura naho ubona umushatsi ari ntaribi nari meruka gusukurura ayo wari ahubwo sha numva nkumbuye yaranyambiza ku mistari siko ntaratahura yuko afise umugore yaranyambiza ku mistari ambwira ko ndi hatari ndenze abandi bose mu nyuma mbona umutemu waranyandikiye braza sikiyaza umverero Mwambe yamaze ku sikiya sasa nagiye utatwibagiza reka natubwire man ni muzose kunyakirika n'aba bantu bankaba wasinire geze ndumva uri magade mukoresha umwanya ntasiramuye Erega gogo sikia kwanza wavyumvise kadase baramuye wavyumvise yararavye ngo abavyeyi babo bararavye kukamukura ko baravuga ati Imana yo have ibitwishoza ati kagashato ntavyivugiye Imana ishimye narinzi ko ndiko mvuga ibinyoma aravyivugiye uravyemeje koresha andirimbira aravyivugiye ngo kugira ngo abavyeyi bonje baravye kukankurako avuga ati Imana yo have ivuga ati yoza kurekrama atakagashato nagushirako my brother ntibazoswe kunyicarika n'umuntu nk'uyu ukweri nukuri kw'Imana none ubwanwa kuva muri 2023 je tumenyana uracyari kwa kundi nyene naranahindura mugabo reka ikibazo nabonye naco hari ahantu nimba ari netere nene ariko bivuga umbiliza basi koresha umwanya uranyibagiye yampamagara ngo koresele egare koresha umwanya twagiye braza aragufise
Inetere basi uzoza urasuka kugira zibi zirende urazibona izirende nyene uzoza urasuka ahandi mu bwigobeko none warinze ukurayo kanyereka ko kadaseramuye ga blaza none shasha asanga yakuyaka kwereka uno musika uhakanye yuko utigeze umwemerera kandi nayo avuga ko wamweretse ese turemera ivyo kuvyo jewe ndakwereka jo tubwira yambwiye ati gogo wait reka nisho kibazo umbwiye manzi ndire sinemera yambwiye ati shasha nukuri ubaye umukobwa wa mbere ngaha mu Burundi donc je abakobwa bose bahora banyishirako bagashaka ndiko ndakubeshera bagashaka ko je tworyamana je nkabakatira nkagira atari ko kumvoza uko nakubona ikindi ico gihe yandondemerwa gukora ikiganiro kuri akamunyene siko cyane ambwiye ati je ntandukanye re nabandi bose acambwiye ngo sha ngo moshushuro nta kuntu twagenda none ngo hari kwa twagiye tugende muri show acarambara kwa Natasha kwa Bface kwande kwa D1 hagiye ayutse nibindi ndacamuzana kuko mudufitiye amakuru munyuma arambwira ati ivyo bigihera cyaduhurira muri show yo kwa Cherina hari habaye nde twashitse event kuri ETS cyaturakutanira umutipe yambwiye turazire kubera bwije shasha nta kuntu tworaba tukagenda kuba turateranira kuri Amsterdam nanje n'umukobwa tumvise kwera kineka nana kimwe munyuma ijambo yanyibukije noma ndagukubita ijambo yanyibukije yambwiye ati manzo nome ijambo yanyibukije yambwiye ati manzo nome ntibaziyo twavuye wambwiye ngo ntibaziyo twavuye wacyundirimbira yandiri babajya abahungu twari turi kumwe wacyundirimbira indirimbo umviriza wacyundirimbira indirimbo manzuri ndire ndayikwibutse wambwiye ngo ntiboreka kukumedita kuko je naho nibaziyo twavanye uwo munsi twari kumwe na ndavyibutse kandi ndamyibutse twari kumwe na Famba na wewe na jewe na wa muhungu umurimbyi wari kurashigikira nijyo dutaje ndamubwira ati ndamubwira none ga brother jewe ndinze ntaha mu rugo rw'umuntu mama azi yuko ntaha mu rugo rwiwiwe no cyamvuga ko natashe mva he kandi azi ko nje ntari ndaya yaciye ambwira ati umviriza tetwa yaciye ambwira ati shasha basi nta kibazo tuzobona n'undi munsi wa gatatu tubonanye one day Tuesday uri kurikiranwa ti nta kuntu twohura je navuga ati neka ari umubanyi none afakaza kumpamba nibaze ariko nyakigobogoba nyene ubwenge bwawe nimba bwikoma na iyo ibaje ndakwiyitse iyo imana Mbisare jewe ntiwombeshera nko ushima ko nariko mvuga ukuri arangiriye surprise yombeshera nko kugenda mwihangana yamenye neza ko itariki yo kuvuka ari iwanje ngaha angire surprise amenye k'inzoga amenye k'inzoga ubwo bushoti buzo Skagi ikiganiro ko abugize ariko koresha umwanya ivyo bamugira ari vyo cyane bimeze gute je wombeshera kimwe bibiri ariko pana bitatu cyane aho yo hari agogo yari yamenye ko itariki y'amavuko yiwanje ari inyene kuva no muhira yari yambwiye ati nuraba ndakumeneka amazi cyangwa ndakumeneka inzoga murabona reka binkoreye bivuze ko surprise koresha umwanya koresele ankoreye surprise y'umunsi wo kunyibutsa ko twigeze kuba twokundana wampo koresha umwanya bivuze yuko kanara gatwiko atari shaka kunezero ko je wombe ndasubiyemo wombeshira rimwe ego kabiri apana gatatu kane gatanu kandi urabihevye uragiye narabwiye naneshwa zogenda ariko je kuva mu kibuga sinzotusha
guys birangiye koresha umwanya rero avuye mu kibuga yirutse agiye kubera amajambo shasha ariko mwagiriza urundi ruhande shasha twizere yuko no majambo koresha umwanya bimunaniye kwisobanura kubera ko ari ukuri kuzi uri kumubwira jewe ku bintu mubonya nkoreye kuva nakera yamya bimbwira ati kuna siku we jenzo bigukorera nakumenyeka amazi ndakugire surprise nzokumena kinzoga nzoyigura hama cyende kumenako turahari ndamubwira ati wowe heba amahera yiwawe wewe ngo nukuri kumana nzoyaheba ati sawa murabona reko uyu munsi aciye abinkorera nashikanye isezerano bivuze yuko abikoze kubera ko ari sabukuru ryawe cyane kubera ko ishavu yarigije gukora mwagiritse byose ni ishavu kubera yaravye ati none nkuyu unye ati ibintu byose kwari twagiranye ati yabivuga kuri kamera jewe ubuntu bw'ubu bwa ubuntu nimuzose kumamagarira umuntu nkujya bivuze yo koresha umwanya ivyo wavuze byose imbere yiwe ko ari ukuri kuzuye hewa amataka tangana niyota hamwe hajya yaravye acumba ati shasha tugiye kubonana nubwo wangira ngo yajara kubita pomaje urumva aravuga ati none nk'ubu shasha nza kumubwira iki ko byose abizi ku mutwe jewe sinibagira ibihe byose twaciye ijambo yanyibukije muno nga mu kiganiro nari mubwiye yambwiye ati ntibazi yo twavuye urumva ni naryo jambo ntazigira nibagira none murabona ibintu bice biba bivuze yuko shasha dukunze kumva yuko akenshi umuntu yigeze kuba umukunzi wawe nkuko uri kubivuga ko yatanguye gutereta utabizi ko afise umugore yandi majambo mwarabaye mu rukundo utaramenya ko afise umugore ico gihe mwabanye mu rukundo utaramenya ko afise umugore byo byarashitse mukaryamana canke mugakora ibindi ntitwigeze tunaryamana eske nkujya muntu wawe mworyamana ntakwanduza umugera kweri ngena ngana jeni twari kuryamana ico yakoze gusa yaranyeretse arambwira ati nukuri kw'Imana sinseramuye none shasha dukunze kumva ngo umuntu yigeze kuba umukunzi wawe bivaye n'ibihe biza mwaragiranye ko naho yagukorera amakosa hariho ibintu ndashobora kuvuga kuri réseaux sociaux shasha uno musi akaba tubwiye bimwe mbere binakometse mu bihe bagiranye nakoresha umwanya none twizere yuko ni yahe mpamvu itumye wumva yuko atacho kwisigarira byose kabivuga jewe sinkundana n'udushanushanu twombonye twose siko none kandi jewe ukuntu nimereye sikuvuga ngo abahungu bose twagiye turaja muri relation ngo noca nzanda bavugira ivyabo hari gihe mukundana n'umuhungu akakubera umuhungu muzima akakwereka ivyo utari bwabone nivyo utaruzi ko binabaho kacubimenyera none nk'ujya ataranamenya n'ingene ipantaro bayambara niboka yambara ngira ngo si ariko warigeze kumukunda kandi ataramenya ko ipantaro bayambara kumukunda ntiryari itegeko cyari gisabo ariko mwaragendeye mu ico gihe atagaramenya ko bambara ipantaro niboka bataramenya ko uko bayambara petete ega hari n'umuhungu mushobora gukundana bikananirana ko mwoja namwe barabara mujya hari n'umuhungu ushobora gukunda gogo bikananirana ko woja kumupresent imbere y'abavyeyi none nkujya imbaga ningabiroka woja kumupresent uvuga gute ngubu ni wa mukunzi wanje je ujyaye naho twagendanye igihe gito kandi ntitwigeze tuvuga ngo turagiye mwibarabara n'ukuri kw'Imana naho twaje mwibarabara narafata taxi kubwiwe yifatira akamoto ntana taxi arinza bure yajya akansaba yo caro nka taxi narafata taxi ama nkamusangi yari shasha uno musi twatanguye uvuga yuko koresha umwanya wamuguranye amafaranga 30,000 ahubwo na nubu je ujya muhungu ndamushaka kuko sinzokwigera ndamureka amafaranga yiwanje atayampaye sinzigera ama nije ndamutungira inziga nzo yaziwe hewe nzorera ibi wanje sinzoza kurera babanje nyene ndiko ndakubwira ati watanguye wishuza 30,000 yakuguranye uno mwanya akaba hagurutse mu kiganiro kidaheze kandi nayo amafaranga atayaguhaye twitege iki gikurikira kuri shasha mu mwanya ukurikira suye kubona ni mwene murindira adakubiswe ikidaje azojya amawashi nukuri kw'Imana kuko wowe urazi 30,000 zicafye ko gwa gasore ndi mutonyi we gwa 10 kweri ibaje agira ubusa abana bo kwa gasore ntitubwirirana kirazira none raheka ko ufise inguvu zo kumugwanya koresha umwanya none nkujya je nubwo novuga ngo nkubite ntagira naho no uribaza ko mu rushinga uvuga nuko ari none nukuri kw'Imana kuvuga ngo ndamukubise nimba noba muvutura ikidaje zinovuga ngo ndakubise ikofe nta hafise udusaya twarahomberanye igisusu ngira cicaritse mu munyu none wewe cugenda gukubita shasha tuvuge neza yuko mu mpamvu zatumye utumva ko wo naho yari yagusabye yuko mwakoresha condom ko no kuba ari muto no byagiyemo ajani yumvira ibintu byinshi n'ukuri ati atagwaye umugera atagwaye sida agwaye mbandakara atagwaye mbandakara agwaye ziga zindi ngwara ati rero bike muri ivyo yo binyanduza candanka kandi rero kuva nakaje mama wanje yarabimbwira ati ntuzigere wamburira umuhungu mutarabana kuko abahungu bakino gihe umaze kumwamburira nimba mwahora muvugana gatanu
aca kubwira ngo ndafatiriwe ngo rindira mve mu kazi hindukira ngo numva itiro reka turyame tuzoyageje none shasha kuri kuravuga yakoresha umwanya wagwaye mugera mbanda kandi n'izindi zitandukanye kubera ko ari muto naye nkaba mbona utavyibushe gose naye bivuze ko jewe narakubwiye ukunsa si konsa subiri nitafute hela murabe ukuntu nzobansa nakoresha umwanya tuvuge ko kurya sa atari mana nyagasani ujya horera imboga mbi ntiziva mu safuriya kuvuga ngo aravuye kuri kajya kabiri ubwanwa kuva muri 2023 ndamubona ni kurya nyene intetere nizijya nyene ntazigera bahari nukuri shasha muri uno mwanya ni giki woshikiriza abakunzi bawe canka ko adukurikirana kuri Akamo TV kuri bino bibaye hagati yawe nakoresha umwanya jewe cyambere na mbere nuko ndibaza babibonye yahagurutse ahaguruka mama angiriye agasiriprise naho yabifashe erega natwe kurira wana kutabonye agishika ari umuntu w'umugabo no kuri kwimana no kugwa yaguye nimemwambia sija kandi renda gutera gakurugogo ujya mutipe yambugije ibintu vyinshi yambugije urukundo rwa Madibada classique Madibada classique yari mutipe nkunda yamarambwiye ati nisije kumulegeza mintampa ya kiro akimara kubona umutipe ari karanyandikira ngo sari ça va mon chouchou pour toujours munyuma Madiba aravuga ati ibintu sivyo shasha sino bigenderako murumva mu vyibogare nkijya ngo nkaja gukurikira kano kazingo kano kagobogobo ngo numuhungu ibaze vrem narababaye mani Madiba yaramutipe nakunda muzi impamvu yari ivyiga ndirimbo basigenda yarabiravye ati nukuri kwimana shasha ku nkovu namusigiye reka ndamuririmbire kumva zuke mutinde ibaze vrem nani giki woshikiriza abakunzi ba Akamo TV canke abasinzwe gukurikirana muri rusangi muri kano kanya je muri kano kanya bamenye neza nk'umutipe uzokumva ngo twikingire uwo ntazoba ariho nkibikoresha umwanya ngiri uzoca uhunga we turiko turavugana muri uwo mwanya uzoce wiruka umutipe azokubwira ati ndi tayari buri kimwe cyose kizokubako reka tubikore basi hari n'igihe ari kubwira muri iryo jambo kugira umwemerere ariko kumva uko ubuzi curi cyo nico ushaka kubaco ntukamburebura umuhungu wese ubonye uko abubu Jesse nibaza ko bari serieux n'ukuri none cyane ufise ubwoba yuko nk'inyuma ya kino kiganiro munahuye mu nzira akoresha umwanya ko ahubwo naravye nabi nzomuvutura ni mama kumahera iwanje ni mama tanilipa kula kulipa blaza Jesse nigeze ndamurerera ibyana vyiyo nuko razondi kandi nubundi ndamukeneye anyishure agaruke kandi anyishure kuko ubwa kabiri wazojya nikidaje kandi mwihenze mugakata amajambo ndiko ndavuga namwe nzobarekamira none ko kuri kwitabana ubu mundi muntu yavye ngo ni ivyana none hagari n'abana umugabo nyamugabo novuga tugera yaravyaye abana nujya mugabo atiyumvira ko yoja gusambanya abandi bakobwa kandi nabone yavyivugiye ati je nakurondeye inzi ico ndagushakako kubera ngo imbwa ihunahunira ku macuni irashakira akanyamba ati were nabonye yuko atacuri kurama cyanda acarigira niyo mpamvu rero nkujya Jesse novuga ngo ari n'abana n'ukuri tutabeshanye Shasha tugushimiye cyane kumwanya wawe tugushimiye ko uko wavyitwayemwo kumbure naho bitagenze neza bitarangiye neza nakoresha umwanya wawe ko byarangiye mushwanye ariko vyihanganije byari bisanzwe kuvana kera yamye arabimbwira donc ashikije isezerano ryanje Guys turabashimiye cyane gose mwese bakunzi ba Akamo TV mukomeza kudukurikirana uno yari wa musore na wa migeme wacu koresha umwanya hamwe na Shasha la Reine aho birangiye koresha umwanya avuye mu kibuga agiye yiruka anakababaro kenshi cyane musika ko inzoga yari ko aranywa Shasha nawe akavuga ati nyamara ko ahunze urubuga agiye ariko niko kuri ari nayo mpamvu rero mubona birangiye gutya mukomeze kudukurikirana kuri Akamo TV icyo tubemereye niko tuzotegeza kubashikana kuri finale ya bino bintu tumenya ati ni igiki nyamukuru kiri hagati y'abano bantu babiri ese bizogenda gute kugira ngo asubire gucana waka hagati yabo turabakunda cyane mukomeze kukumana natwe kuri platform zacu zose mudukurikire kuri YouTube channel yacu mutibagira j'aime na partage na subscribe kugira ngo mukomeze kuronka amakuru ya Akamo TV ku mwanya agiye atandukanye bye